nanyisho ufise ico kibazo kubera inyisho yose naguha nabasanga ndakubesha. Okay. Reka nanje ntangura gukora amatohoza yanje. Nini henda nkamenya ko muvugana. Niho uzomenya ico ndico. Nico maze mu runo rugo. Ntibiriko wivugisha ko mu rugo ubayeho nabi. Ico gihe ntuzoba ugomba umenya uburibwe uko aribwo. Pani ivyo wirirwa wiririsha naragushaka kunurusha. Mana yanje, kwe kutanyizera. Usibye ko wasanze nakiri vierge, hari irindi kosa nagukoreye? Shenda kwinginza mbabarira. Rirya kosa ryambaye ko ryari nk'isanganya kandi ryaranyigishije. Sinenze ko ryohava risigara rituma ko mubona ko agasembwa. Isanganya? Wakavuga basa amasanganya. Kwanza ivy'isanganya vyihoze. Ivyo navuze nizere ko bitahoye. Ndakubaze. Woniza telefone yawe ni telefone y'umuntu. Ufite mbona yavuye ku murongo kandi nawe ufiyanye mu terekera kora neza. Shaka telefone nde? None abantu bibonje bose urabazi. Bo ni just nyene umuntu ari hariya mayinda murongikanire ndabihereza ni wawe. Rero nashaka ndabe ko ejo tushobora guhura mama yiwawe. Telefone ngiyo ku ntebe. Aracari no kumuro. Oh my God, she blocked me. Nibiki ko widoga? Ndabihevye. Merci.
ntusanga ari bantungikiye amahera. Niwe kwiye. Allo? Allo? Amafoto nukiye nabonye 20. Mukaya ngo muke no kurungikira amahera yawe. Ariko ukomeze ubafotora kuko mwabo bose wondondera mu nta urimo. None muhungu ndakubaza. Ayo mafoto usaba uyakoresha iki? Ego je akazi warakampayeho ku bafotora mugabo rero je ndafise amakenga kunzo hapa sanga ndiko ndagurisha abana babandi nanje usange bingarutseko. Burya mboneka n'umuntu yakora ibyo. Oya nimba taragacamutwe aho nta ngorane. Wowe komeza ubarondera niwamara kumuronka nje kuraba uwo muntu kurarondera nzoca ndabikubwira. Sawa urakoze. Okay. Sawa. umuntu kumenga yakugoye cyane. Sister, uramerekeza iyo ngenda kurindire canke nibikuraho? ahubwo ndakuboneyeho ko nasanze SMS kilometrike muri telefone yanje inyihanaga ikiririza ko nakeneye gusubira gucisha izina ryo mu matwi yaho ntera. Umustora telefone wamubwiye ibiki cyo ko narutse kuvuga izina ryawe. Yahuye ko namubwiye gute? Washaka ndamubaze? Ko yarabizi ko telefone ari je nari ndayifise atari wari uyifise. Washaka nongeremo ibindi birungo kandi nongere ndabateranya. Nivyo washaka? Oh. Okay. Ndumva neza yuko bwa bundi nubwo ubivugisha umuntu umutima wawe uragaragara neza yuko wifuza ko dukundana. Right? Ishwida jewe n'Imana nje mujuru ntikabyumve ko je nza gusambura ingo z'abantu bubatse. Nta bakobwa bahari beza bo gutongoza gashira mu rugo ukava inyuma y'abagore b'abantu. Ariko sister, hari gihe ubabaza ko umutima ari buye? Okay. Nyishura ijambo rimwe. Turajana canke nejana? Urambwira iyo ugiye canke naho mbarira? Mbarira iyo ugiye, ninumva bishoboka ndagenda, bidashoboka naho ndagukura inkoni kubishitsi. Wewe unkurira inkoni kubishitsi jewe? Yeah. Oh my God. You play with my brain. Okay. Let me go alone. But ikintu kimwe cyo nyine utazi. Jesse nshobora kubura umuntu nshobora kujana nawe. Goodbye. Okay. Feko butagiye kugorana gusa. Okay, umviriza rero. Wowe utangura winjira. Jewe uca nkurikira nyuma. Kubera ko hamwe jewe yombona ndazi neza ko watokwemerera kwinjira.
oya ibintu bihava usanga bibaye birebire birankweze. Oya Gute ntabwo biri bugere hiyo uri kuriyumvira urumva nivyo hariho utuntu novuga bisa nk'ibanga ryacu harimo kutumvikana ariko ivyo navyo ni ibintu bisanzwe ndazi ko vuba cyane azonaho muhiriwe rero naha je ndahazi kandi ndizeye araza kugururira ahubwo we bayo urambwira uko vyagenze. Wait none niyaramuka mbajije mu nyanza ni ngaha bica bigenda gute? Yewe uri umwana muto urabura ivyo umubesha ahubwo bayo je ndagiye. Alo? Oui, allo? Uri muhira ko narishaka kuza. Icyo tuvugana? Cari ikintu cihutirwa bose. Yego. Bon, sindi hafi. Hari ahantu nagiye kandi amarayo isaha canke amasaha abiri. Ariko rero ko vyogorana ko tubonana biba ari vyihutana. Umbwira kuri telefone kuko ntawe turi kumwe. Oya sivyo kuvugira kuri telefone. Ibintu byasaba ko tuganira tubonana. Hama tugeza tukayifundika. Mugabo rero mvirize. Ku mugoroba harantu nifuza kutuja kujana. Rero byasabwa yuko uza kuboneka. Size ko bishoboka. Confirmé. Hanyuma rero wigore telefone yawe nimba atamurigira uyisharize kubera yuko hariho igihe biza gushika nkaza kugutelefona nkubwira aho usanga canke jewe nkaza nkakwitorera rero sishaka kuza kugura kuri telefone inyigorere. Kumenga ivyo bintu birakaze n'amahoro. N'amahoro wewe je ndaza ndakutware uvyiboneye hamwe ntuza kugira mu commentaire. Sawa. Bye. Bye. Nera ndabizi yuko udashaka kumbona kubera kunyagiriza kuko nonera ubuzima. Icyo utazi nuko burya umugabo aramutse agukunze atokwangira agakosa gatoyi ahubwo arakubabarira kugira ngo mwubake. Jewe ivyo bintu rimwe ndabifata nk'imikino ariko arakoresha kugira ngo akwereke ko atagukeneye, abicishije mu kantu gato konyene yoshobora kukwagiriza. Ndabizi ko nubwo yariko gusanga no busuke atari kubura ikintu na gitoya guhora kugira ngo akwikunde. Nera kandi ubona ngaho imbere yawe ndagukunda kandi nokora buri kimwe cyose ngo ndakwereka urukundo ndagufitiye. Nivyo ndabizi waramburutse ariko ushaka umburakorore kugira ngo tuganire.
ndagukunda byumva, kandi umutima wanje uriteguye kugutwara mu bicu vy'umunezero utigeze uronka na Chris. Sinitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Icyo nshaka kuri wowe ni umutima wawe n'icyizere byonyine gusa, hama ibindi bisigaye byose nzimenya. I beg you. Urashaka kwiga? Nta kindi kintu na kimwe ndagushakako atari urukundo. Please move. Murukundo. Nera, ndabizi kuryamana nawe wibajije yuko kuba ariko kageso kanje, ariko ndakubwiza ukuri, iyo kaza kuba ari akageso kanje sinari kuva iyo mva ngo nje kuraba wewe. Nuriye indege ca mu kirere kirekire cyane, ari wewe unzanye wenyine. Icyo ndagukeneye ko n'urukundo rwanyu. Please hano, ndakwingize mu rukundo, ndabigusabye. Paul, urababaye ndabibona, ariko wihangane. Kuba nagarutse byonyine ndabizi ntuzongera kubabara ukundi. Ndakwinginze sohoka, nava gusanga ngo wava kucisha ubusabye. Okay, kugenda ndagenda, ariko basi nyemerera ko tuzongera kuvuga. Tuza kuvugana. Okay, thank you. Ndagusaba ikintu, wanyemerera nkakwambika. Izi nizo nasinye. Nari ndabikuzaniye ngabe ko atakosa ryoba ririmo, hama tuba telefone kuko biri mu byo twasezeranye nawe, nyimba aho bahari mikosa. Hanyuma izi nizo ntarasinya, nazo nyene ndazikuzaniye birane. Sawa. Hama ubutumwa ejo nakurungikiye warabonye? Yego, ariko nyimba ari ibiganiro zobera ngaha nta kibazo. Nyamba ari bisaba kwitegura dusaba ko ntaha, kuko urabona nazindutse ngende ndogumba ni nyinshi. Sezera ndaguhaye uruhusha, uce utaha uruhuke kugira nturonke icyitwazo. Yego, murakoze.
so cute.